turabahaye ikaze mwese muri kumwumviriza ibiganiro vy'iradiyo Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu ni gihe cy'isaha 1:30 ikiganiro ni cyakindi nyene ciwanyu kibe musanzwe mumenyana kandi mukunda cane KU.ZÍKO. Ikiganiro KU.ZÍKO ni ikiganiro mwumviriza iminsi yose kuva igihe cy'isaha 1:30 gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro. Ikiganiro KU.ZÍKO kikaba ari ikiganiro tuganira ivyerekeye imico n'akaranga ko mu Burundi. Nkuko musazo mumenyereye buri munsi ni jewe Rukundo Diogene mbande kuri micro kuri no munsi mu hinga bw'ivyuma dufise King Leandre. Ku munsi yuko iminsi yakabayeho tugena turagira ibintu bitandukanye mu kiganiro KU.ZÍKO ivyerekeye imico n'akaranga ko mu Burundi. Ko no munsi wa gatatu no munsi zo kuvuga ivyerekeye ivyese. Ndabaye ikaze kandi mu kiganiro cacu KU.ZÍKO ki radio yanyu yacu Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo. Ko no munsi rero mu kuganira ivyerekeye ivyese le théâtre twaronse umutumire akaba yitwa reka ndamubabwire muca mumwibwira. Je veux ma Tinororapa. Moi je veux ma parcelle. Tinororapa. Je veux ma parcelle. Tinororapa. Magitorote. Umutumire wacu akaba yitwa Stanislas Kaburungu. Mahoro neza. Amahoro cyane. Je veux ma parcelle. Bajorave. Je te la donne. Tu me la donnes. Je biranyarutse. Ni sawa ga Stanislas. Namahoro cyane. Kaze mu kiganiro KU.ZÍKO. Murakoze cyane kandi ndaramukije ariko baratwumviriza. Ego kandi kaze ku radio Kazoza FM. Ego ijwi ryo kugwiza umwimbo. Ego nkuko tuzana tubimenyereye rero buri munsi turaganira ku vyerekeye imico n'akaranga ko mu Burundi. Kaze mutuyagira ivyerekeye ivyese. Ego usanzwe kini vyese canke warabivye? Ndabikina gose. Urabitangwe ntushobora kubiheba. Maze kuja mu maraso biraryoshe cyane. Ego abariko baratwumviriza rero mugume ku murongo hama nswenda bibutse ko mu kanya kari imbere cyatubaha umurongo mushobora no kuduhamagara mutubarize mu baganire n'umutumire wacu mu mazi kibazo canke mu munganire ko yavuze kandi 90 akababwira mu kanya kari imbere ni Kazoza FM kiganiro ni KU.ZÍKO. Kazoza FM 103.3 ijwi ryo kugwiza umwimbu. Ikiganiro ni KU.ZÍKO. Twadose umutumire Stanislas Kaburungu yamya kina ivyese kuva kera. None Stanislas kubata kuzi urengeye ku izina ryawe Stanislas Kaburungu wo bibwira gute two kumenya gute kundi? Je ukuntu bomenya botangura kumenyera uvuze piripiri mukavuga triple empire utangura kubona piripiri kera inyuma Patrice Faye ukacubona ba Kaburungu mucubona Kaburungu genda gumana. None watanguye ivyese ryari? Watanguye kwina ivyese ryari wewe? Ivyese natanguye kubikina neza na neza mu 2004. Mugabo urumva imbere yaho bya bindi byo kumarise naho mbona ubengo kumarise ubu ntibakikina ivyese. Natanguriye kuri lycée hama ntangura kuvyinjiramo neza. Ntanguranye na triple empire twigize kubera bwa mbere twabona yuko piripiri yari ruhande yari yabatama hama kubera twe tukiri bato dufise amaraso ashushe tuca tuvuga tutireka tugire triple empire. Ego hama tuca turatanguye ego none muri ico gihe nyene muri ico gihe wewe kuvyo wibuka igihe mutangura urumva uvuze uti mwamanje kwanza kubibona nkuko abandi babigira hama namwe mubona kubikora. Igihe mutangura hari cyo tubwira wowe uzi kungene théâtre canke ivyese byatanguye hano iwacu mu Burundi haraka kahise kayo wo tuyagira tukabimenya natwe kimwe gusa ubu ivyese ubu birateye imbere gose gusumba igihe twabitangura. None byo byatanguye gute mbega byatanguye nande canke tuzobandanya turondera?
oya ubu ahubwo mugiye kubibamwo gose mugabo igihe twebwe twabitanguye nko gufyina kuja kwinezereza hama mu nyuma turabona akamaro kavyo yuko umuntu ashobora gushikiriza iciyumviro akoresheje ivyese ashobora kwerekana ikintu akoresheje ivyese bica bitangura kutujamwo tuca dutangura kubikora biraturyohera ubuhoho niko gasigara akazi dufise dukora kandi ubu benshi karababesheje yego mva mwebwe mugwiza umwimbu mu vyese ni sawa cyane none muri ico gihe canyu 2004 na 5 mu créer l'empire wavuze l'empire byari bimeze gute byari vyoroshe byari bigoye ivyese byari bimeze gute mwashaka kubikora vyonyene ubwa mbere ahubwo twabona yuko bigoye kubera nta bumenyi twari tubifisemo mugabo ubuhoho rero niho natanguye kubona yuko vyoroshe kubera iki hariho n'ubumenyi bwinshi tuza turarahura hari amaformation zaratangwa menshi kandi noneho ubuhoho n'abajene benshi basigaye bavyirukira mugabo bwa mbere abana n'abatubona tubigira bibaza yuko ari ugufyina ati bajya naco bafise bakora naho batanguye kuza barakunda ingene dukina wamengo n'abantu nyene baza kuraba nyene kugira umwanya burahera voilà umwanya burahera mugabo mu nyuma baratangura kuza bararyoherwa kubera iki ivyo twashobora kubabwira dukoresheje ivyese ubwa mbere byari bigoye kuko ubu twarashobora gukina hari abantu basufla twarashobora gukina ntibyari byoroshe mugabo tumaze kubimenyera umva ubimenyera kandi no kubikunda ubikunda ubu rero ubu niho dusigaye tubona yuko biryoshe gose kuko n'ubumenyi turamaze kuburonka bwinshi butuma rero tuca tubikora neza kandi rero kana tubifata nk'akazi nk'umuntu amaze imyaka irenga 18 kuko wavuze mwatanguye l'empire 2004 nk'umuntu amaze imyaka 18 mu vyese ubu ducira ku mayange kungene wagiye urabibona bigenda biratera imbere muri iyo myaka 18 kuva umva mu 2004 gushika 2020 aho turi no munsi ubwa mbere umva l'évolution yego ndabibona ubwa mbere kwari kurondera text tukarondera ico chess tukagitegura hama tugagikina duhejeje gukina tugataha mugabo rero mu nyuma mu 2013 ntihenze niho umwe muri twebwe Freddy Sabimbona ya créa ikintu bita Buja Sans Tabou yari festival yahavuye nayo niba festival cyayongera iba n'ikigo gihuriramwe abajene benshi iyo Buja Sans Tabou yarabereye umuryango wuguruye aba imiyabaga myinshi abajene hama ubu benshi basigaye babihurumbira gose mugabo bwa mbere tweko ari kugenda gukina hama twatugenda mugabo ho dutanguye kuza turaronka opportunity ya festival aho festival ihuza imihingo myinshi abajene n'ama troupe théâtrale avuye mu mihingo myinshi hanze y'igihugu no ngaha niho twatanguye kubona rero ukuntu théâtre iri kiratera imbere gose kuko ubu no kubwira yuko ubu igeze ku rwego meze neza meme no mu bindi bihugu ubu turashobora turajabukana ama pièces de théâtre mu festival yandikiwe ngaha mu Burundi kandi agategurirwa ngaha i Burundi bu turashobora kuyajabukana mugabo bwa mbere byari ivyo ngaha nyene wamengo no gufyina mugabo ubu nakazi turabivyaza umusaruro kandi turaronka n'amahigo yo kuja n'ahandi tukabona n'abandi ngene bakina ukabona imico n'akaranga vy'ahandi hama natwe bikatwuzuza hama mugaca mongera mugatwara imico n'akaranga vyo ngaho iwacu mukabitwara hanze kandi bakabishima gose uti rero mu majambo makeya ivyese byaragize intambwe ndende ikomeye cyane kandi ishimishije ego mira amateka gatoya mukanya gatoya nce tugaruka ndakwaza utundi tubazo tusigurira ukungene rero ubu ivyo mufise ubu mutari mufise kera ego
Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu 103 n'ibice bitatu. Ikiganiro ni kuziko, ikiganiro tuyagana mwebwe tukayaga n'abatumire tuba twatumiye cyane tuba twaronse ivyerekeye imico n'akaranga ko mu Burundi. Kuri no munsi wa gatatu, umunsi wahariwe le festival Buja sans tabou, akaba ari festival isabukuru y'ivyese. Kuri no munsi rero dufise umutumire yitwa Stanislas Kaburungu ariko tuganirira ukungene abona ivyese vyateye imbere kuva mu 2004 aho bo babikina gushika uno munsi. None Stanislas, tuganire gatoya kuri uno munsi nibihe bintu mufise bituma umwuga wo gukina ivyese woroha canke kuvyandika canke kubitunganya mutari mufise muri ico gihe? Ubu turafise ikigo Buja sans tabou. Ego. Ubwa mbere ivyese tutagiye mu kigo c'abafaransa nta handi hantu twashobora kuronka tubikinira hameze neza. Mugabo aho turonkeye ikigo Buja sans tabou ubu turashobora kugenda tukabice vyese tubifise tukabitegura. Urumva turisanzura n'ikigo cacu, ikigo c'abajene, ikigo c'abantu b'imihingo myinshi, niho n'amaformation menshi abera. Ni kuvuga umuntu ari mu vyese agiye yomenga agiye muhira. Ego, ari yumva ko ari isanga. Ego. Ikindi dufise ubu turafise uburyo bwo kuronka abantu baza kubitwigisha ku buryo bugezweho. Abaformateur babizi babinzobere bazi kuvyandika bakatwigisha kuvyandika, bakatwigisha kubikina ku rwego rwo hejuru mu rwego mpuzamakungu. Ikindi dufise turafise n'ivyese vyanditse ku buryo bugezweho ku bwa mbere. Ivyese twakina ntiwashobora gusangamwo intambo. Ubu turashobora kuba dushobora kuronka ibyo bintu vyo kwivunagura mbe bavyita gute? Ibyo bintu mugira byo muzovunika abagabo. La danse contemporaine ni ibintu vya mbere biryoshe gose, biraryoshe ivyese muri ko murabikira. Ega tugiye kuraba ivyese batwebwe urabona umuntu agaca yigonda agacisha umutwe mu maguru agaca gusigura ko yakatanga message. Bijya rero niho biryoheye rero. Urumva ubu ntimukivuga gusa. Ubu ntituvuga gusa. Kera ivyese twaza kuraba je naraza kwirana narabikunda ikigo c'abafaransa. Urabona umuntu eka aravuga muga ubu uraja kuraba icese batavuga ahubwo. Ego n'intambo n'indirimbo washaka byose bikajamo n'ibintu biryoshe urumva bigeze ku rwego mpuzamakungu. Si vya bindi vya kera bari kuvuga amajambo gusa bigahereraho. Mugabo ubu message urayishobora kuyitanga utavuze cyangwa ukayitanga uri kuratamba hama wagiye kubiraba akabona message bamuhaye, akabona ico washatse kumwereka, akagitahura kandi neza kandi akagenda aryohewe no kuryoherwa. Ego none nkaho uri kurabiraba nko kwicumi intambwe ivyese byo mu Burundi vyateye ubona twoya nkangaye kwicumi. Nuko nyene ubumenyi umuntu aguma burahura kandi ubumenyi nta uvuga ngo agejeja mugabo ari nko kwicumi. Ubu turashobora kuba turiha 8 kw'icumi ayabiri nkayabikira ibindi bizoza. None ubwo ntimuzohava mukumbura ivya kera ndazi navyo nzi. Oya ivya kera ukuntu tutazobikumbura ahubwo tuca dufata ivya kera tukabishiramwo ivyubu akanovera k'ivya kera tukaca tugashiramwo n'ivyubu hama umuntu akabibona kandi akaguma abona ari ibintu biri ku gihe ku mwanya bigenda ku mwanya akabona ivya kera mugabo biteguye neza ku mwanya tugezeho. Neza cyane bantu muri ko muratwumviriza muri ko mukurikirana ikiganiro kuziko. Ikiganiro kuziko ni ikiganiro tuyaga tuganira kuvyerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi. Umutumire ni Stanislas Kaburungu two tuganira kuvyerekeye ivyese, uko ingene ivyese vyari bimeze mu 2004 nuko bimeze ubu mu 2022. Ure ni wa mwanya mwiza aho mushobora kutwakura mukagira ico mututerereye, mukagira ico mubajije umutumire wacu. Akanemero ni kakandi nyene 72 23 72 23 duhamagare twandikire dutelefone kuri WhatsApp turakwakira no kuri appel isanzwe turakwakira, message isanzwe turakwakira na message yo kuri WhatsApp turayisoma. Stanislas ni hari na jewe Diogene ni hondi kaze rero uraba wumva turaje kugutelefona.
Stanislas none nk'utwomora mudushira mu vyese vyanyu vy'iki gihe kwe oya ahubwo muraza muratuduha ndumva Kazoza FM iravise n'utwakera tw'akanovera kandi rero nzoza kutubasaba mutuduhe tubukorere ko n'icese ukumva ngene turyoshe erega twokora icese hari ibintu kera nahora ndaba nahora niba ndabibira akabanga mwe mukini vyese vyitwa ngo byari bisize na mu Congereza ngo song in real life bafata indirimbo bakaziterateranya nk'ubu aho bavuga ngo urahora bagaca bakata kugusa bagacateranya n'ijya ngo urabumva urumva ugacobona ikintu kimwe urumva nk'uco ari cese kimeze neza oya nawe ndabona abo bikintu byese neza gose je biragoye gusa nyene urumva utu turirimbo akarimba akunda ari uturirimbo dushobora gukoresha no mu vyese vyacu ariko rero tukiri muri bya buja sans tabou ni vyese uko vyateye imbere ubwo uko mwebwe byaborohera niko abubu biborohera gukina ivyese canke abubu ni hehe wibaza ko vyoroshe kuko warakinye 2004 n'ubu uracakina 2022 ubu harimo ubuhinga bwinshi ubu harimo ubuhinga bwinshi mugabe iciza nuko nubwo buhinga turabugirira ama formation tukavyiga kandi nico abubu niyo novuga nka niyo avantage bafise kuko twebwe ubwa mbere tugitangura nta ma formation twagira twagenda kubera kubikunda tukabikina kubera tubikunda gusa dushaka kunezereza abantu urumva ubumenyi twabwiga turiko turakina tukagenda tuvuga ngo turazi gukina mugabo mu nyuma aho dutanguye kuronkera ama formation nabubu niyo mahigwa ahubwo bafise niyo mahigwe bafise kuko bica biborohera kubera baba babironkeye ubuhamya babironkeye inyigisho amahugurwa nukuvuga muri kino gihe mukomeza murondera kuko urumva ngo ntimurashika ntiturashika ubushakashatsi buguma buza kuko n'igihe urabona aho uri umunsi si hubu usanga uzobure ejo urumva tuguma ni evolution none nibira kabanga kuko numva biryoshe katukabanye nibatwumve ko numva biryoshe hasabye iki kugira ngo umuntu aje muri buja sans tabou hajya hano nawe ahagire muhiri wiwe akina ivyese nk'ubunoce no wangina ivyese oya sakabanga ndakwibira ahubwo ngira ndakubarire igisabwa ca mbere ubanza d'abord kubikunda ukabikunda ukavyiyumvamo kuko none ikintu kigize utagikunda nta naho ushika ukabanza ukavyumva ko bikunda hama imiryango iruguruye nta muntu numwe bakumira abanyamahanga urabakuze urabato bose imiryango iruguruye urakoze cyane Radio Kazoza FM jana bitatu n'ibice bitatu ijwi ryo kugwiza umwimbo mu Congereza ngo ni be your own boss. Tuko turayaga byerekeye ivyese. Turi kumwe na Stanislas Kaburungu mutumire ariko tuyagira byerekeye buja sans tabou n'ivyese. Kuno musi wa gatatu ni ibintu bizima cane naho tukirindire ko muduhamagara nitwihebura. Ndabibutsa kanimero kubera ko ngira ngo mwakibagiye 72 23 23 message yariyo yose turayakira kuri iyo nimero canke kuri nimero yayo nyene kuri WhatsApp canke appel kuri WhatsApp canke iki. Tuko turaganira n'ibyerekeye ivyese ntambwe byateye iyo byavuye mu 2004 gushika uno munsi aho bageze aho batanguye mu 2004 nkuko Kaburungu yaje kubitubwira bakina bisanzwe hama baca baragira umugwi bawita Trop l'Empire hama baragenda imbere 2013 baca créer buja sans tabou edition ya mbere kiba
2014 ego ndacavyibuka none Kaburungu Ego. kuri Buja Sans Tabou nyene kijya kigo ca Buja Sans Tabou kuko kuwa gatatu heze twari kumwe na Pepita yari yatuyagiye ivyerekeye Buja Sans Tabou none hajaba ivyese gusa canke oya haje abanyakaranga hugururiye abanyakaranga abakina ivyese abaririmba abavuza umuziki abakina amareresi washaka no kuwa gatanu hariho ikizoba hariho ireresi yabaye iya mbere muri bita meilleur court métrage iraronka prix ya meilleur son iraronka prix ya meilleure image muri festival iyo reresi yakozwe n'abasanzwe abanyakaranga bahajya kuri Buja Sans Tabou urumva rero harabiri ibintu muri festival muri festival ni yabaye ya mbere muri court métrage yitwa gute yitwa une vie en couleur une vie en couleur une vie en couleur nabonye ahantu byanditse kuri imbere magazine nabisomye urumva rero bazoshobora kwa kangahe bazoyigira ku munsi wa gatanu isaha 12 zo ku mugoroba hirya yejo neza cyane ngira ngo kandi imiryango iruguruye ahubwo akafaranga kwinjira oya ndazi yuko rimwe hari abaca bavuga ngo amafaranga mugabo kenshi niyo barihishije abariha ntibidoga baravuga bati twarishe ikintu twarihiye ikiruko ahubwo twari kongera mugabo hoho kwinjira zo bari ku buntu bazoraba iyo filme hama bahejeje kuraba iyo reresi hama bayiganire ko hama baganire n'abanyakaranga bazoba bahari aba artiste bazoba bahari bantu muri ko murumviriza Kazoza FM ngira ngo akamape ko kwa gatanu karubutse kuri Buja Sans Tabou isaha zingahe isaha 12 zo ku mugoroba neza cyane ego nimutwakoreshe abantu nimutwakure n'ukuri nimutwakure kuko mutatwakuye cha tubabara tubabaye naho cha turira turize naho cha dushavuye naho cha tushaka kwa muganga tugiye kwa muganga cha tuvura merewe naho naho shavura naho shavuye cha tamuhira cha tukumugora tutse umugore cha tukumwana cha tukimbwa imbwa ikikuga ikisohoka nitsi gusanga mwibarabara ikikujya urumva utaduhamagaye imbwira za kukujya duhamagare 72 duhamagare tuganire kuvyerekeye ivyese turi kumwe na Stanislas Kaburungu reka tuganirira ukungene ivyese vyagiye biratera imbere kuva muri 2004 gushika aho turi uno munsi Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu ikiganiro ni KU.ZÍKO turaronsa ubutumwa kuri WhatsApp yanditse ati bonsoir mwiriwe neza nitwa dukundane nagomba ndamutse Kaburungu dukundane akoramutse ndamuramukije dukundane amahoro cyane bra hama mumbarize nk'ivyese byo gutamba bazovyigisha abandi n'abaruguru cane barabifise mu migambi ikigo Buja Sans Tabou kirugururiye bose hama ama compagnie théâtrale asanzwe hari barabitegura bahora duhora turonka n'ifashanyo yo gushobora kugashika ruguru tubaruguru nk'igitega barigeze kuronka inyigisho hajya kuri Alliance française y'igitega hama hariho turagira ama descente tukaduga ruguru n'abaruguru bahora bashikirwa evrare ntugire ikibazo yego murumva yuko nta numwe yimiriwe kuja mu vyese nta numwe ego mushobora twandikira namwe mushobora kutwakura mushobora kuduhamagara 72 ariko ntiyagarutse
Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu kiganiro ni KU.ZÍKO minota 5 itarenze 5 tuzakuba turangije ikiganiro cacu kuri no munsi two turaganira na Buja Sans Tabou twanose umutumire yitwa Kaburungu Stanislas ariko tuganira ku vyerekeye ivyese rero akatuganira ku ingene ivyese byashoboye kuva mu 2004 gushika uno munsi uko bimeze none Kaburungu yakabazo kuri wewe gusa katerekeye Buja Sans Tabou ni kihe kintu muri iyo myaka 18 cyabaye mu buzima bwawe utazopfa wibagiye ushobora kudusangiza twebwe bo kuri radio Kazoza FM n'abari ko baratwumviriza bose utazopfa wibagiye mu vyese cyatumye uguma muri uwo mwuga ikintu ushobora kuvuga mugabo ego ikintu ushobora kuvuga jewe ikintu c'ivyese carashoboye kunyereka impano sanganya kuko iyo ntaja mu vyese sinari kubona yuko mfise impano yo gukina ivyese hama ntangoye kubikina narabonye ko ariyo mpano yanje hama ndabikurikirana nivyo bimbeshejeho neza cyane kuko impano sinari kuyimenya iyo ntaja mu vyese ariko guma nibaza yuko nkora nka Diogene nkibaza yuko ndumumenyesha makuru cyangwa nkibaza umugabo naratomboye njazanga ivyese nibwo nico kintu niyo mpano ya none bahora bavuga ngo abakinyi b'ivyese ngo arashobora kuguhenda ngo mu buzima busanzwe nakumva umukobwa ariko aravuga ngo ngo urumva ngo ujya muhungu ngo urumva ngo atsanzwe akina ivyese ngo ntumenya ko ariko avugisha ukuri ncanka ariko arakina bya vyese vyiwe nivyo byabibagora mu buzima busanzwe oya mu buzima busanzwe n'ubuzima busanzwe burahushanye kuko ivyese uri kurabikina wambara urukoba rw'undi muntu hama uhejeje gukina ivyese ukarukura ugasubira mu rukoba rwawe urumva ubesha umuntu usanzwe uri umubeshi ntibazobeshere ngo ni kubera ivyese yego nukuvuga nje kuri scène nkamubiriza Stanislas eka duse tumubirize rimwe rya nyuma je vais ma parcelle yego je vais ma tinorora moi je vais ma parcelle tinorora je vais ma parcelle tinorora nukuvuga nje kuri scène nkaraba nkabona Kaburungu ariko avuga ngo je vais ma parcelle ngo tinorora ujya siwe ujya si Kaburungu ujya si Kaburungu n'undi muntu kuko ahejeje acakura agasubira kambara Kaburungu ujya mwanya ntiyari jewe none mu masegonda 20 asigaye arakantu dukinira gato oya nzubakinira undi nubwo nkinira je vais ma parcelle dukine basi yego oya wenda yego je vais ma parcelle oya toi comme tu m'as invité je peux te la donner tu me la donnes je te la donne puisque tu m'as invité ici dans ce studio de Kazoza FM eh ben Kazoza FM qu'est-ce que tu dis à Kazoza FM je remercie Kazoza FM de m'avoir invité et de participer à il y a umwimbu tukivuga gute mu gifaransa la voie de multiplication de la récolte la voie du développement cyane mukongereza kararyoshe be your own boss okay your own boss ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu 103 n'ibice 3 ikiganiro ni KU.ZÍKO ni ikiganiro tuyaga ivyerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi ne kumwe n'umutumire yitwa Kaburungu Stanislas Stanislas akajambo kanyuma utubwira kuri uno munsi kuri uno mugoroba cyo twigira akajambo kanyuma nuko mpimbawe kubona natumiwe na Kazoza FM nkaba nashoboye kuvuga ivyese nkayaga ivyese hama n'undi munsi mwantu nzogaruka mukuri tuzogutumira cyane uyagirire ariko batwumviriza ivyerekeye ivyese kuko ikiganiro KU.ZÍKO Kaburungu kujye usanzwe ukizi kivuga iminsi yose ku munsi dufise umuce utandukanye w'ivyerekeye imico n'akaranga ko mu Burundi rero kuwa gatatu wahariwe ivyese nukuvuga tuzogutumira kenshi na jewe nzobitaba gose atagitabara kandi turagushimiye kubona watwitavye nawe namwe murakoze cyane dushimire mwebwe rero mwese mwariko muratwumviriza dushimire abatwandikiye abagerageje biranka ejo muzosubire dushimire mwese mwo mumviriza ibiganiro vy'iradio Kazoza FM ikiganiro yari KU.ZÍKO ikiganiro tubayagira ivyerekeye imico n'akaranga vyo mu Burundi Diogene Rukundo nkuko vyari bimeze nari kuri micro mu benga bw'ivyuma yari King Leandre tumushimire cyane kuko none karatuma amajwi abashikira kandi abashikira neza ikiganiro Kazoza naho kirangiriye cuno munsi na hejo amasaha yandi nyene igihe cy'isaha 1:30 zo mwijoro mugira ijoro ryiza ndabibutse ikintu kimwe ntimuvyibagire nimwibagire kugwiza umwimbu bye bye
Kazoza FM. Be your own boss. Be your own boss. Be your own boss. Be your own boss.